n'anyakubahwa ndongozi mu rwego rw'ubutungane hano muri ino ntara twita intara za kera, ibyo muratabarira niko tukabivuga muri urwo rwego. n'anyakubahwa mwese banyerekana ndongozi zitandukanye murangura amabanga atandukanye mu bisata bya leta cyangwa mu bikorera utwabo hano muri ino ntara. n'anyakubahwa murengera imigambi ubereye cyane cyane ku mugambi uri ku butegetsi waserukiwe n'uburongo hano muri ino komine. n'anyakubahwa mwese mwaruka mwiteze bino birori by'uyu munsi. tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, ubutungane na demokarasi hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi no mu ntara nziza ya Burunga. ndahimbaye kuri ino munsi, nkashima Imana cyane ko yafashije gushika muri kino gikorwa kugira ngo ubwa mbere ndabazanire indamutso z'abanyaburunga, kuko Burunga murazi n'intara nini irimo amakomine ndwi, ariko muri izo komine ndwi uno munsi nahisemwo iyi komine ya Rutana kugira ngo nze kwifatanya namwe muri uno munsi mukuru wo kwibuka inshuro ya 32 twibuka igandagurwa ry'uwiguze demokarasi mu Burundi Ndadaye Melchior. Imana rero yakoze kunshikana ngaha, ndazi ko hariho n'abandi baba batabavuye kure. mumfashe mbanze ndayikengurukire tuyihe amashyi menshi cyane. mutumenye ko yagiye mu Rutana hari na komine indwi Nigute. nagomba mbabwire yuko abatabizi cyane cyane abakiri bato baruka burya ndi umunyarutana, kubera kuko jewe amashuri y'intango natangiriye ngaha naho nagiye kuyabandaniriza ahandi. tumvikana yuko rero jewe ngaha mu Rutana ndahafise ku mutima cyane. uko none ya mbere nagendeye muri ibi birori twariko turibuka umuganwa atari umuganirizo w'ukorwa gasore. umunsi mukuru nawuhimbarije Imakamba kubera kuko ariho mba, niho mbyuka, niho nsumira, niho ndara, niho ndaruka atahandi narukati. mugabo urumva uyu munsi wundi ugira kabiri nahitamwo kuza ngaha mu Rutana. mu Rutana rero kuhaza n'andi makomine tuzoyagendera muri ibi birori kugira ngo twerekane ubumwe dufitaniye nk'abanyaburunga. nta na rimwe tugiye kwigera twibagira kugendera amakomine mu ntara yagutse niko mugabo ntituzorambirwa gushika amakomine yose kugira ngo twereke abanyaburunga yuko twese ubu turemye muri iyi ntara yose. twavuye mu ntara za kera zitandukanye, mugabo turi mu yindi ntambwe yo gukorera hamwe no gushyira hamwe nk'abanyaburunga. ibyo byari ijambo rya mbere no gutsimbataza ubumwe bw'aha mu ntara yacu ibyo bya Burunga. ijambo rya kabiri nagomba ngaruke gatoyi ku rubanza rw'uno munsi. urubanza rw'uno munsi nk'uko mwagumvise, bamwe muracyari bato kumbere ntibwamenye neza ibyabaye, ariko abatangiye gukura bose barazi iyo uyu nyakwigendera Melchior Ndadaye yakuye Burundi. igihugu cyacu murazi yuko cyari cyaraciye mu ndwara zitandukanye zavuye ahanini mu ndwara z'igisirikare zatembagaza ubutegetsi hanyuma zikajaho ku gikenye. ibyo rero abarundi benshi byari byarabatekereje kubera kuko
abantu batembagaje ubutegetsi baba bazanywe ahanini no kurondera inyungu zabo, hanyuma nyakwigendera yarahagurutse aravuga ati ibyo ntibikwiye kubandanya uko, abana b'Uburundi bose bakwiye kugarukirwa, ubutungane bukaboneka kuri bose atari mwana n'ikinono. Ibyo arabiganira kandi arabishikana, ariko yarabivuze. None rero nagomba kugira ngo dushobore kumuha icyubahiro tubanze uhereye ku ndongozi zitandukanye. Uyu munsi mu by'ukuri nk'uko mubizi si umunsi w'amajambo, ni umunsi wo kuzirikana, ni umunsi wo kuzirikana iragi. Numvise ijambo nyakwigendera yavuze, jewe ndavyumvirije ndumva yuko nk'uko umwepiskopi yadushikirije ijambo ry'Imana n'umunsi yabivuze, intambwe iracariho, inkingi iracari ndende, ngira ngo ntiyendariza ko bimwe bimwe mu byo yashikirije tugifite urugendo. Hari intambwe twateye kandi iyo ntambwe iraboneka, abarundi bose bariko barayikamisha. Intambwe y'amahoro n'ubumwe mu migambi yari yarashize imbere, iyo ntambwe twarayiteye kandi hari abarundi benshi bayiganiye kugira ngo tuyishikeko. Iyo ntambwe nagomba bwa mbere abantu mwese muri mu burongozi, mu nzego zitandukanye, abari mu bikorwa bitandukanye muri leta cyangwa mu bikorera utwabo, iyo ntambwe y'amahoro n'umutekano tuyibungabunge kuko niyo mushinga wa byose. Ariko hariho bimwe bimwe bikiboneka yuko ikigoranye, aho ndavuga nko mu nzego z'ubutungane, inzego z'iterambere turacyafise intambwe zo gutera. Bamwe muri ngaha muri mu nzego z'ubutungane, bagomba nkurikije ijambo ry'iragi ry'incungu ya demokarasi, ndababwire yuko ngaha mu ntara cyangwa muri komine turacarindiriye intambwe dutera muri urwo rwego rw'ubutungane. Jewe nserukira intara ya Buramatari, iyo numvirije abarundi benshi bari hano muri ino ntara baza bangana, barandirira nkumva na jewe amesozi agomba gukuruka kubera ingorane ziri muri urwo rwego rw'ubutungane. Nyakwigendera avuga ati ntihabeho umwana n'ikinono, ntihagire umuntu arenganywa kubera ariko araberana n'umusozi igihagararo cyangwa umusonza ubutunzi. Ibyo bintu abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane nihaguruke kugira ngo twubakire kuri iryo ragi y'iyo incungu ya demokarasi. Abantu bagikora ibyo bagomba jewe ndababwire yuko bariko barahemukira Uburundi nk'uko nyakwigendera yabivuze, bahemukira n'ababashize muri ayo mabanga. Aba bitwiga benshi bikumva bene byo, mugabe nkabura amatara y'intara ya Burunga, bagomba ndababwire yuko ibyo kurenganya abantu, ivyambinga yanje n'ibindi byose bisa n'ibyo, ibyo bikwega umuvumo mu gihugu, bigakwega umuvumo mu kibano. Nihaguruke nk'abanyaburunga, nihaguruke nk'abanyarutana, umwe wese ahari ahaguruke iyo ngendo mbi itubuza gutandukana n'iterambere ihagarare. Abarundi bose bagiye haba mu nzego z'umutekano bafise icyo bagiye kubaza, haba mu nzego z'ubutungane, haba mu nzego z'intwaro, nige kwakira umurundi, nige kwakira umwenegihugu n'icyubahiro ciwe n'agateka kiwe. aho niyo mugabo muriko muratsimbataza by'ukuri iragi ya nyakwigendera incungu ya demokarasi. Sinagomba kurambura, ndazi yuko tumaze kubivugana kenshi
nsozere nongera kubashimira mwebwe mwese abanyarutana mwitavye runo rubanza. Turazi yuko umunsi w'ikozi abantu benshi baba bafite n'ibindi byinshi bakora, ariko kubera kuzirikana ibiragi n'incungu ya demokarasi ndabona yuko abanyarutana mwamwitabye muri benshi, kanatsinda murazirikana ko iragi yadusigaranye ari iragi tutazoza twibagiwe hano mu gihugu cacu na hano muri ino ntara nziza yacu ya Burunga. None rero nagomba nsezere ahanini n'urwaruka, kubera kuko urwaruka narwebwe rwaje ku bwinshi muri runo rubanza. N'umwepiskopi yabivuze ati rwaruka